uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 14 Munyonyo isi irahimbaza umunsi mukuru wahariwe kurwanya indwara y'igisukari. Uyu mwaka Burundi bwifadikanije n'amakungu mu guhimbaza uwo munsi kuri rino genekerezo ku civugo kivuga kiti birashoboka kubaho neza ugendana indwara y'igisukari. Ico civugo gihimiriza kugwiza ibikoresho byo gupima, kuvura, kugwiza imiti naho abagwayi bivuriza kugira ngo ugendana indwara y'igisukari wese aronke aho yivuriza, yongere yigishwe ibijanye n'iyo ndwara hamwe nuko wenyene yo kurikirana amagara yiwe ku munsi. Uyu munsi mukuru twashimye kuwuhimbariza rimwe n'iyugururwa icese ry'umugambi bise World Diabetes Foundation usanzwe ufasha HCR muri uwo mugambi wo kurwanya indwara y'isukari. Mwabonye ko twazindutse turakira ibikoresho byinshi byatanzwe muri uwo mugambi ushigikira HCR kugira ngo ifashe impunzi n'ababa hafi y'impunzi. Bapfasoni, rwaruka, bashingantahe, batumire bahire, ishirahamwe mpuzamakungu ryo kubungabunga amagara y'abantu OMS ku isi risugura ko indwara y'igisukari ari indwara ngendanwa yibonekeza igihe umubiri uba utagikora inkabuzo ikwiye imwe bita insuline, canke igihe umubiri uba utagishobora gukoresha neza iyo nkabuzo bigatuma urugero rw'isukari mu mubiri ruba rwinshi. Ishirahamwe mpuzamakungu ryo kurwanya indwara y'igisukari ku isi ryerekanye ko ku isi mu mwaka w'2021 abantu 1,537,000 ku isi bafise hagati y'imyaka 20 na 79 bari barwaye iyo ndwara y'igisukari. Ivyo biharuro bikaba byari ibice 10% by'abantu baba ku isi muri ico gihe cy'umwaka w'2021. Murumva yuko ari abantu benshi cyane. Mu biharuro ngereranyo byo mu mwaka w'2021 iryo shirahamwe rirerekana yuko abantu 1,24,500,000 bari barwaye iyo ndwara y'isukari muri Afrika, kandi ko ivyo biharuro hamwe atacokorwa bizoguma bibandanya biduga. Aho iwacu mu Burundi mu gisata kijejwe kwegeranya ibiharuro by'indwara DESNIS kirerekana mu maraporo yacu ko ku mwaka abantu baza kwitura ubuvuzi kubera indwara y'isukari batera biyongera. Ikiduha icitegererezo c'ibiharuro ni cigwa cakozwe mu bitaro by'Umwami Karede. Icigwa cakozwe cerekana ko indwara y'isukari igira gatatu mu bituma abarwayi bamara iminsi myinshi mu bitaro, kandi kikerekana yuko ibice 30% by'abacibwa amaguru biba byaturutse ku ndwara y'isukari. Nico kimwe n'ibiharuro biva mu bikorwa bijanye no gupima indwara mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida butunganya buri kumwe n'abagufasha byerekana ko indwara y'igisukari iguma iduga. Bashingantahe, bapfasoni, rwaruka, batumire bahire, ibimenyetso by'indwara y'igisukari vyibonekeza bitevye, ari naco gituma duhamagarira kwama twisuzumisha hakiri kare, na cane cane iyo tubonye bimwe muri bimenyetso bikurikira: kunyoterwa cane, kuja ku mwanda muto kenshi, kumva uburuhe bwinshi bidasiguritse, konda ku mwanya muto cyane. Ivyo bimenyetso biratuma dutangura kwikeka ko umuntu afise indwara y'isukari.
Indwara y'igisukari ni indwara idasanzwe dukwiye kwitwararika ko ibimenyetso byayo bishobora kumara iminsi cyangwa imyaka myinshi bitaribonekeza ku muntu ayigendana. Umurwayi atipimishije ngo yongere avurwe, indwara y'igisukari irashobora gutera ingaruka mbi zihambaye ku buzima bw'umuntu, nazo nizi: uruhumyi, indwara y'amafyigo, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, canke gucibwa amaguru biturutse ku bikomere bidakira, kuko iyo bifashe umuntu adaheza ngo yumve aho ababara. Iduga ry'isukari mu maraso ni ingaruka ikunda kwibonekeza iyo ugendana iyo ndwara adakurikirana urugero rw'isukari mu mubiri wiwe, rukaduga atabizi, akabimenyeshwa na bya bimenyetso twavuga hajya hejuru. Ivyo rero bituma habaho kudakora neza k'umubiri, na cane cane udutsi dutwara amaraso bene imitsi nsozabwenge. Bikuru bikuru rero nk'inkwezi y'iyo ndwara umuntu ashobora kwibara harimo ibi bikurikira: kutagira imyimenyerezo ngororamubiri, kuvyibuha birenze urugero, gufungura imfungurwa zitarimo ya migwi itatu y'imfungurwa badutegereza kugira ngo dufungure neza, arizo mfungurwa ndemamubiri, ntanganguvu na nsanganyangaburo, inzoga z'umurengera, itabi n'ibindi. Ibi ni inkwezi y'amarere kugira ngo iyo ndwara diyabete ifate umuntu. Tukaba mbere tuboneyeho guhimiriza imiryango gutegura neza ibifungurwa birimo ivyangombwa byose, tukatumirira kandi kugira imyimenyerezo yo kwinonora imitsi no kwirinda ibyo byose twumvise bishobora gutera iyo ndwara y'igisukari. Bashinga ntahe, bapfasoni rwaruka, batumire bahire. Leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida, ufadikanije n'abagufasha, iramaze gukora ibitari bike mu ntumbero yo kurwanya iyo ndwara y'igisukari. Aha twovuga gushiraho umugambi w'igihugu wo kurwanya indwara ngendanwa zitandukira, harimo n'indwara y'igisukari, guha ubushobozi amavuriro yose mu gihugu kugira ashobore kwakira abarwayi b'igisukari, gutunganya igitabo cerekana gukinga no kuvura indwara y'igisukari, kikaba kiriko kiranigishwa mu mavuriro menshi mu gihugu, kuronswa ku buntu imiti n'ibindi vyankenerwa byo gupima urugero rw'isukari mu maraso no kuvura abana b'imiyabaga bafise iyo ndwara y'igisukari mu gushika munsi y'imyaka ya 30. Abo bana gushika ubu abo dukurikirana baragera ku 1,200 bari muri uwo mugambi. Itunganywa ry'ibikorwa byo gupima indwara y'igisukari mu gihugu cyose nk'uko vyakozwe mwabibonye ngaha imbere y'uko dutangura ibi birori nyamukuru by'uyu munsi, navyo nyene kandi nibikorwa bitunganywa mu gihugu biciye ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu, gufasha amavuriro kugira ngo nk'ibikoresho byo gupima indwara y'igisukari n'imiti yo kuvura izo ndwara nk'uko mwabibonye uyu munsi, aho ishirahamwe rijejwe kwitaho impunzi ku isi yavyerekanye uyu munsi ko bishigikiye ubushikiranganji kugira ngo dushobore kwitaho abarwayi b'indwara y'igisukari. Kurwanya indwara y'igisukari n'izindi ndwara ngendanwa zitandukira bikorwa hakiri kare, kandi ukubibandanya ubuzima bikorwa hakiri kare, kandi umuntu ateza kubibandanya ubuzima bwose. Ni urugamba leta y'u Burundi itokwishoboza yonyene itabifashijwemo n'amakungu hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu canke yigenga akorera hagati mu gihugu. Ni muri iyi ntumbero rero ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buriko burakorana n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ku isi mu mugambi wayo witwa World Diabetes Foundation HCR, umugambi ukorera mu ntara 9
intara ya Ruyigi, Cankuzo, Ngozi, Muyinga, igisagara ca Bujumbura, intara ya Cibitoke, Kirundo, Gitega, Rutana, twaje kugurura icese uyu munsi. Mu Burundi uyu mugambi twaje kugurura icese guhera uyu munsi. Ni umugambi uzobandanya ariko twugura icese uyu munsi. Uwo mugambi rero uzotuma abarwayi n'abavuzi boroherwa nk'uko mwabibonye turavye ibikoresho n'imiti. Ibikuru rero uyu mugambi ukorerako kandi uzoguma ukorerako mu gushigikira igihugu bikaba ari ibi bikurikira: gushira ubuvuzi bw'indwara zitandukira mu mavuriro yose. Izo ndwara twovuga ni nk'indwara y'igisukari, ivumbuka ry'imirindi y'amaraso, hasima, indwara zo mu mahaha, indwara zo mu mutwe, indwara y'akaronda itera ikama ry'amaraso n'izindi. Uyu mugambi uzodufasha icyo twita mu Gifaransa intégration des soins pour les réfugiés dans les systèmes de santé nationaux. Uzodufasha kandi gukaririza ubumenyi abakozi bo mu mavuriro yo mu makambi y'impunzi hamwe n'ayandi ari mu turere tw'ubuvuzi turi muri ayo makambi. Aha nashaka nibutse yuko amakambi y'impunzi HCR ikurikirana mu Burundi na makambi 5, harimo kandi n'impunzi zikwiragiye cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura zishika 40,000 zikurikiranwa mu gisagara cya Bujumbura hejuru y'ayo makambi 5 ari mu ntara ya Ngozi, intara ya Muyinga, intara ya Ruyigi, intara ya Cankuzo hamwe n'igisagara kiriko kirubakwa mu ntara ya Rutana. Kwigisha abagendana indwara zitandukira kwipimisha bonyene kugira ngo baze baramenya uko indwara zabo zifashe, navyo nyene ni ibikorwa bizokorwa muri uwo mugambi. Nk'uko mwabibonye hariho udukoresho tuzohabwa abarwayi imuhira kugira babandanye bikurikirana. Muri uwo mugambi kandi HCR dutanguje uyu munsi harimo guteza imbere ubuvuzi bwo mu kibano mu bijanye no gukinga indwara zitandukira dufashijwemo n'abaremesha kiyago. Muri uwo mugambi kandi tuzoha ibikoresho amavuriro harimo ay'ibyo gupima izo ndwara nk'uko mwabibonye, kandi n'umugambi uzobandanya. Ibindi bizokorwa muri uwo mugambi ni ukwigisha no guhimiriza ibijanye no kurwanya inkwezi z'indwara zitandukira. Inyuma yo kugendera ahabitswe ibikoresho bizokora muri uwo mugambi, tukaba kandi twamaze no gutangura kubitanga aho twahereye ku bitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Tukaba kandi twahaye bamwe mu bagendana izo ndwara ibikoresho byo gukurikirana amagara yabo buri munsi. Turuguruye icese ibikorwa by'umugambi World Diabetes Foundation HCR. Ndasabye ko twosubira tugakomera amashyi cyane HCR kuko ni rya mbere mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu dukorana ibikorwa byagutse gutya, kuko ni ibikorwa bije gusahiriza cyane igisata cyo gukurikirana indwara zitandukira zihanze igihugu cy'u Burundi. Nk'uko mwavyumvise ni nyinshi: diabete, hypertension, indwara zo mu mutwe, ni indwara nyinshi cyane zitandukira. Umugambi HCR uzodufasha kuko babonye ko ari byiza kuraba abarwayi bari mu mpunzi kandi no kuraba abakikije amakambi y'impunzi. Gutyo bizotuma mu minsi iza igisata cy'ubuvuzi kiba igisata giteye imbere mu kwirinda izo ndwara. Dusubire tubahe amashyi. Mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rikora ibikorwa byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi.
mboneyeho ku izina rya leta ryo kubakengurukira ku bikorwa byinshi mufasha leta y'u Burundi mu gukurikirana ubuzima bw'abari mu makambi y'impunzi ndetse gutahukana impunzi no gukurikirana abamaze gushika mu ngo zabo. Kuri ico ndasabye ko twobongera amashi. Kuri uyu munsi rero turashimiye kandi n'abandi bose badufasha mu gisata c'amagara y'abantu kurwanya indwara y'igisukari n'izindi ndwara zitandukira, aho twovuga nk'inani zitandukanye nk'urunani twihebure, aho mu mugambi wabo witwa Rumuri nabo nyine barafasha cyane kugira ngo turwanye izo ndwara zitandukira. Nabo nyine tubaha amashi, duhe n'amashi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS, UNICEF n'abandi badufasha gukurikirana izo ndwara. Bashingantahe bapfasoni rwaruka batumire bahire, mu gusozera twashaka tubamenyeshe yuko iyo urwaye indwara y'igisukari ntukira, ariko imiti, imyimenyerezo ngororamubiri hamwe no gufungura neza biratuma uja ku rugero rwiza rw'isukari mu mubiri, ukagira amagara meza, ukabaho neza nk'abandi. Nico gituma tubahimiriza kwikingira no kwipimisha hakiri kare iyo ndwara y'igisukari. Abatagwaye bo kwipimisha kabiri mu mwaka, abagwaye nabo bagakurikiza impanuro za muganga. Turakengurukiye cyane abitabye ibirori mwese, twongera dushimira abitanze mwese kugira ngo bigende neza uyu munsi. Twikingire tutaragwara, niharambe amagara meza kuri twese. Murakoze.